katika miji mikuu ya nchi yetu, muri ibi bisagara bikuru by'igihugu cacu, utakuta mabinti, uzosanga bigeme, utasikitika mno, uzobabazwa cyane. Unaweza kusema hivi hawana wazazi hawa? Ushobora kuvuga uti mbega ababigeme ntibagira abavyeyi, wanacheza nusu mwili uchi, nukuvuga ko bagenda hafi bayubusa, wanatigisika, bagenda binyinganza, alafu wanakutazama namna, hanyuma bagakuraba n'amazi akomeye, alafu wanakuambia, hanyuma bakakubwira, wanakuonyesha maziwa yao, bakakwereka mabere yabo, wanakugeukia nyuma, bakaguhindukirira inyuma, wanaanza kucheza, bagatangura kuba nk'abatamba. Kama wewe ni mtu wa Mungu utalia, nuko wewe rero umuntu w'Imana urorira. Kuna watoto wa namna hiyo, dufise abana bameze uko, lakini hujawaonya hata siku moja. Ariko wewe nturana bahanura n'umusi numwe. Mjukuu mmoja akaenda, umwuzukuru wanje umwe aragenda. Hello? Aritaba ati hello? Nani? Ulinde wewe? Namtaka babu yako. Njaka sogokuru wawe. Toka hapa, nipe babu yako. Vangao kuyo telefone wewe, masogokuru wawe. Babu anakutaka wewe. Wa mwuzukuru nawe, sogoku, telefone yawe. Ni nani huyo? Sijui. Nanje ndabaza ntuwo ninde, nyakana karanyisha ngo sinzi. Ana sauti mbaya kweli, sijui ni mlevi. Wa mwana arambira ngo afise ikijwi kibi, sinzi ko ari imboregwa. Nikaipokea simu, hayo madakira ya telefone, nikasema halo. Ndavuga ni alo. Nikatambua nchanda tahura nimepata mgeni. Nindaro sumushitsi. Kwa baada kasema, si wewe ndio Moses? Hanyuma nikizwi kinini ngo mbega si wewe Moses canke Musa? Nikajiulizisha ingawa nimejua. Hanyuma nchandivugisha mugabo kandi naye namaze gutahura. Kwani wewe ni nani? Nanje ndamubaza ni none wewe ulinde? Ulijui mimi ni Lucifer. Tinone nunzi jewe ndi Luciferi. Unataka nini Lucifer? Nanje nawishwa ni Luciferi ushaka iki? Na kuapisha kwa jina la Yesu. Ndakurahije mizina rya Yesu. Usiseme jina hilo, usiseme. Ntuvuge iryo zina. Kiriko kirishura. Sikiriza. Umviriza. Nimekuja nikuombe. Narinje ngo ndagusabe. Unataka nini Lucifer? Ndamubaza ni ushaka iki ga Luciferi? Ninakuomba unipe mkwe wako. Olewa na mtoto wako wa 5. Avuga ngo ndasavye ngumpe umukwe wawe cyangwa umukazana wawe yarongowe n'umwana wawe wa 5. Tunamtaka sana huyo mama. Uyo mukazano umupfasoni turamushaka cyane. Unamtaka wa nini mwanangu? Ndavuga ni kubera iki mushaka? Mumushakira ku mwana wanje? Nataka nimtumie. Shaka kumukoresha ndamucemwo. Nataka kumla. Shaka ndamurye. Nitampaka ugonjwa. Nzomutera akagwara kanaka. Na nyie mtasema amekufa. Namwe muzoca mwibaza ngo yapfuye. Mtampeleka kwenye kaburi. Mumujane mumva nk'abamufoba. Mtazika kitu kingine. Ariko muzoba muhamvye ikindi kintu atariwe. Lakini tumeshamchukua. Ariko tuzoba twe twamuze kumutwara. Na tutapata chakula. Hanyuma tuzoronka ico turya. Shetani. Ndavuga ni Satani. Sikiliza. Umviriza. Unanijua mimi sio? Uranzi jewe siko? Ninakujua sana. Ndakuzi cyane.
Sasa niliye naye ni mkuu kuliko hata unavyojua. Hama namubwira nturi muri jewe ni mukuru gusumvya uko bubizi. Na nazungukwa na ugo wa Kristo Yesu. Kandi nzungurutswe n'urugo rwa Yesu Kristo. Na watoto wangu wamezungukwa na ugo huo. Kandi n'abana banje nabo bazungurukijwe n'urugo rwa Kristo niko rubakingiye. Hutaweza kumchukua. Ntabwo uzoshobora kumutwara. Ninakuamuru kwa moto. Ndagutegekesha umuriro uliopatikana pale Calvary. Umuriro wabonetse hamwe Golgotha. Ukome shetani. Wewe satani wirukanwe. Usiwafuate watoto wangu. Ntugakurikira abana bangu wala wachukuu zangu. Kandi nabuzukuru banje nabo nuko. Nenda makaburini ukafukue maiti ule. Genda hariya mukaburi urondera imibyimba iyo uzoyisanga atarabanje. Umenisikia? Wanyumvise? Ninasikia. Ndumvise. Lakini utaona siku 2. Ariko uzobibona inyuma y'imisi 2. Nitamchukua. Nzomutora. Nasema kweli hutaweza. Nanje ndishura ndakubwiye ukuri ntavyo uzoshobora. Analindwa na utukufu wa Mungu. Kuko azigamwe n'ubushobozi n'ubwiza bw'Imana. Na nakutaka usirudi hapa tena. Kandi ndasavye ntuzosubire no kwegera wala usije kuzungumza tena. Kandi ntuzohirahire ngusubire kuza kuvugana nanje. Wewe ni joka la ajabu. Kuko wewe uri inzoka mbi. Mfalume wa mauti. Kandi akarorero canke ikigereranyo c'urupfu. Umetesa umma wa Tanzania. Wagiriye nabi abenshi mu Tanzania. Umetesa vijana wake. Wababaje benshi bo mu gwaruka rwaho. Umewapa magonjwa ya ukimwi. Wabazaniye indwara za sida. Wamama umewatesa kwa magonjwa. Abavyeyi nabo ubateza indwara z'imigongo. Sawa sawa na jina lako shetani. Nk'uko izina ryawe ariko karorero kakuranga satani. Ndio maana wewe ni shetani. Nico gituma wewe uri satani. Utoke. Vaho. Toka. Vaho. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kubwa maraso ya Yesu. Usiseme jina hilo. Nuvuga iryo zina. Usiseme naungua. Iryo zina ndiko ndasha. Kwa jina la Yesu usinipigie simu tena. Izina rya Yesu ntukamvugire ku telefone cyangwa ngo mpamagare ku telefone. Nikaiweka simu chini. Hanyuma nsubiza telefone hasi. Sauti. Iryo jwi. Utaweza ukailinganisha na ukubwa lilivyo. Woshobora kurigereranya n'uburemere bwacyo cyangwa ubunini bwacyo uko riri. Na umbo lake lilivyo. Nucumenya n'ubugene satana areme cyangwa ameze. Wumvise iryo jwi ryo. Kulinganisha na sauti yake. Ugereranije n'ijwi riba rivuga yiwe woca wibaza ubugene ameze. Omba umjue shetani. Uzusenge mene data umenye satani wariwe. Ujue ni nani yukoje unayepigana naye. Umenye ninde ameze gute wo mugwana. Uwe tayari kujificha kwa Yesu. Wame witeguye kwisha muri Yesu. Wangu alikatani simtaje Yesu. Jewe wanje yaranse ngo simvuge Yesu. Wakati nafurulika kumtaja Yesu. Ariko mugihe nshishikaye kuvuga Yesu no kumuhamagara Yesu. Aliomba msamaha sana. Satani yasavye imbabazi nyinshi cyane. Asema acha naungua hapa. Avuga ati reka gezaho ndiko ndasha ahandi ndiko ndasha. Hivyo ndivyo Yohana sasa. Iko rero niko Yohana rero. Akaja akisema tubuni. Yohana yajasemerera ati mwihane. Mtengeneze njia zenu. Mugorore inzira zanyu. Mnyoshe njia zenu. Mugorore inzira zanyu. Musifike pale kwenye kona ukapiga kona. Nimushike hariya mu mfuruka ngo mumene nabe nk'abakevya mube abatagoroye. Njia za kona. Inzira z'amazingu. Wala kanisa halikuelewi. Kandi shengero naryo niri gutahura ukumeze wewe. Wala mchungaji wako hakuelewi. Eka n'umurongozi w'ishengero ryawe ntatahura inzira zawe kanyo zimeze. Unaungama kila wiki. Ukwindwi itashe ukwinga ritashe niko wihana. Kila wiki unasema nitakwenda kutubu. Imisi yose ku munsi w'Imana uruwo kwifuza kwihana. Shetani anakuchekea tu. Satani nuwo kugutwenga gusa. Maana
anakujua wewe ulivyo. Kuko arazi kajo wewe umeze. Na nguvu zako anazijua. N'inkomezi ziri muri wewe kajo zimeze kajo zingana. Ndio maana amezifagia zote. Nico gituma sana wazikubuye zose muri wewe. Si rahisi uzirudie. Si vyoroshe kugira ngo izo nkomezi z'Imana zikugarukemwo. Paka uje mara nyingine kwa Mwokozi. Kugeza kuzofata indi ntambuko yo kwiha ku mwami Yesu Kristo. Na kusema Bwana. Kandi ukavuga utewe mwami. Adui amepanda magugu kati yangu. Satani cyangwa umwansi yarateye ibitovu muri jewe. Nisamehe. Mbabarira. Leo hii uje. Uno munsi ubikora ivyo. Ili akuepushie nguvu za shetani. Kugira ngo agukingire inkomezi za Satani. Asikutane nawe hata unapotoka sokoni. Satani ntazohure nawe nk'uvuye mu isoko. Hata unapotoka mjini usikutane na shetani. Kandi ni wavuye mu gisagara ntuzuhure na Satani. Nyumbani kwako shetani asije. Kugira ngo iwawe Satani ntaza hatumbe. Akitokea kwako utazimia. Kuko ni aramukaja akagusanga ukuri uzosa nk'utaye ubwenge. Utaanguka chini. Uzogwa hasi wikubita. Na utasaluti mikono juu. Hanyuma amaboko ushire hejuru. Shetani ana nguvu. Satani arafise inkomezi. Lakini Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo. Aliangikwa pale Kalvari. Uwashizwe hariya akamanikwa igikota. Ana nguvu kuliko nguvu. Afise inkomezi zisumvye inkomezi. Tena nguvu aliziumba yeye mwenyewe. Kandi inkomezi ubwiwe niwe yajakiriye. Yeye ni nguvu vile vile. Ubwiwe wenyene ni inkomezi. Yesu manake ni nguvu. Yesu bisobanura inkomezi. Kristo manake ni nguvu ya Mungu. Kristo bivugwa ngo ni inkomezi z'Imana. Mwana wa Mungu ni nguvu. Umwana w'Imana ni inkomezi. Akija kwako ni nguvu hiyo tayari. Aji wawe ubuhawe inkomezi ziba ziri muri wewe. Jaribu lolote litayeyuka. Ibindi byose bivyago bica bihagarara. Sikiliza niseme. Umviriza nakubwire. Hii ni habari njema. Iyi ni nkuru nziza. Iletayo amani. Izana amahoro. Kwa watu wote. Kurabo bose bayizeye. Unapenda nikwambie. Uragoma ndakubwire. Unapenda niseme. Uragoma mvuge. Hii ni habari njema. Hii ni nkuru nziza y'agakiza. Iko tayari kukufungua. Inkuru nziza itaguye kukubohora. Na kukuondolea pingu zote zilizofungwa na Shetani. Kandi kukure kw'iminyororo yose Satani yakubohesheje. Na kuhitaji njia yako inyoke. Hanyuma inzira yawe ibigororotse. Njia yako bado haijanyoka. Kuko inzira yawe ntiragororoka. Bado unapenda wanawake. Uracharo wifuza abana bakafasa n'abagore. Bado unapenda wanaume. Kandi nawe uwifuza abagabo. Mara nyingine mumeo humpendi kuliko yule wa nje. Ahandi naho n'umugabo wawe nukimukunda ukunda abo hanze. Hapo ulipo una mume mwingine nje. Kandi ahuri ufise umugabo atari gwawe. Tena sio mmoja. Kandi si umwe. Itajulisha tu utakapomuona tu namna hivi. Bipfa gusa ukumuraba mu maso guca. Holo? Amani. Mesa. Mazuri. Uko tayari? Uliteguye? Kome. Labda mume wako anakufuata nyuma. Kumbure mugabo wawe nawe ariko arakukwirikirana inyuma yawe. Hayupo. Nta uhari. Twende tu. Tugende gusa nta uhari. Lakini mume wako ariko umushinga nawe wawe akisema neno moja tu. Avuze ijambo rimwe gusa. Wewe na wewe baba Paula. Mbega nawe mushinga naye papa Paula. Siku hizi una maneno mengi. Muri imisi ufise amajambo menshi. Unasema kwa hasira tu. Kandi wamuvuga na ishavu gusa. Hata siku moja hujasema maneno mazuri. Sindabona n'umunsi mumbwira amajambo meza. Unanikaripia tu. Imisi yose nukunshavurira. Hata hakuna neno lolote unanikaripia. Kana niri jambo na rimwe gize uvuga. Wala humpendi kama yule. Kandi umushinga naye wawe numukunda nka wawe undi muvuga twega. Wala hujamchekea mumeo mpaka hapa. Ariko umugabo wawe nukumutwengere ngo iginyo rishikinu twengera abandi. Unacheka tu hapa meno mane hapa. Ugutwengera umugabo wawe nayamenya ne gusa werekana. Lakini yule ariko uriya paka huku. Aha, ishigo ryose nyijiyo gishigo ryanyuma. Wa mwanamume hivyo. N'abashinga nahe bamwe ngabo. Unayeniangalia. Wewe umuravye. Upendo wa Mungu umekufuata hapa. Urukundo rw'Imana ruriko ruragukurikirana hano Gitega. Umekufuata.
urukundo rw'Imana rwagukurikiranye hagigete. Amekuona umedidimizwa. Imana yakubonye ubugeni ufise ibyago. Shetani amekutupa kwenye dampo. Satani yaragutaye hasi mu vyondo. Palipo uchafu wote. Ahari uchafu bwose. Katika miji mikubwa sana hapa Afrika. Mu bisagara binini binini vyinshi cyane hano muri Afrika. Utakuta madampo ya takataka mengi, takataka zinamwagwa pale. Mu bisagara binini binini vyinshi hano muri Afrika uzosanga hano kwiyarara hari bichafu vyinshi cyane. Asubuhi unaona mbwa wamejaa. Ukabona mu gitondo imbwa arizo zuzuye kuri iryo yarara. Utashangaa wanakula kitu. Uzotangara izo mbwa ko ziba ziriko zirarya ibihari. Kumbe ni watoto wazaliwa wakatupwa hapo. Kumba bo izo mbwa ziriko zirarya n'abana b'inzoya bavyawe bagateregwaho. Shetani amekutupa kwenye dampo kama hilo. Satani yaragutaye kwiyarara nk'iryo. Utaliwa na mbwa wa shetani. Uzolibwa n'imbwa zitwa Satani. Bahati mbaya wamekujeruhi. Kandi wagizi bakwera ibi warakomerekejwe. Unalo donda la kujeruhiwa. Ufise igikomere wakomerekejwe. Shetani amekujeruhi. Satani yaragukomerekeje. Hata ukikataa unalo jeraha. Naho uvyanka ufise igikomere. Wewe hujaona ulikuwa na jipu hapa. Wewe nuraraba ufise igihute aha. Au ulikuwa umeumia hapa mguuni. Change ngo babazwe nkako kuguru komereke. Likipona iyo hakize litabaki jeraha. Hasigara inkovu. Umeshapona ndio. Yego me warakize nivyo. Unafikiri umesamehewa. Wibaza ko wahariwe. Lakini jeraha bado unalo. Aliko inkovu iracayifise. Jeraha bado linaonekana. Inkovu iracaboneka. Unajua hapa niliumizwa na chuma. Uravuga uti ngaha ndabizi nakomerekejwe n'icuma. Unajua hapa niliumwa mbwa. Uravuga uti ngaha nariwe n'imbwa. Unajua kwamba lilikuwa donda. Urazi uti ngaha hari kiguma. Limebaki jeraha ndio linalokusumbua. Yego ubu hasigaye ari inkovu gusa nikubabaje. Hata ufanyeje naho wogira gute jeraha unalo. Urukomere canke inkovu urayifise. Unakumbuka shetani alivyokujeruhi. Uribuka ubugene Satani yagukomerekeje. Ukujua ungepata jeraha hilo. Ariko ntiwamenye ubugene wagize ico gikomere. Lakini umeshajeruhiwa. Ariko warakomerekejwe. Dhambi ile bado inakumbuka kwa Mungu. Kandi uracibukwa imbere y'Imana. Usipoitubu leo, nutavyiha no musi, Bwana atakupa kisogo chake. Umwami azoguha ibikwiranye navyo. Wala hata kukumbuka tena. Kandi ntazokwibuka ukundi. Hii ni siku imeweka kwa ajili yako. Ariko uyu numunsi wagenye ushigwaho ku bwawe. Upate habari njema ndani yako. Kugira ngo uhabwe inkuru nziza yagakiza mu bugingo bwawe. Bwana akusaidie. Umwami agufashe cyane. Aisaidie na nyumba yako. Kandi afashe n'urugo rwawe, inzu yawe. Aisaidie na watoto wako. Afashe n'abana bawe. Mimi Mungu alinipa watoto 10. Jewe Imana yampaye abana 10. Nikianza kuwakumbuka, iyo ndiko ndabibuka, sitaki kusema na mtu. Simvugana n'umuntu n'umwe. Naenda chumbani kwangu. Ninjira mu cumba canje. Nitalia, hamna kunyamazishwa. Ndarira kandi nta umuntu ampoza. Nikisema ulinipa hawa ili waangamie katika moto, ndavuga nibega baba bampaye kugira ngo bazogende muri gehenomu. Uwezi kumchangamsha mmoja akutumikie wewe japo kwa kazi ya kuzoa takataka. Mbega mana ni woshobora guhagurutsa numwe kugira ngo agukorere ntibagende mu vya bikorwa vy'ipfagusa, ili yawe na taarifa kwako. Nega mana ni wohagurutsa numwe kugira ngo amenye inkuru y'ivyawe, kwamba nakutumikia wewe, kugira ngo azomenye n'ubwenge nagukorega mana. Bona ulinipa watoto hawa wakubera iki wampaye abana mana, ili waje wafe katika moto. None mana wabampaye ngo bazogwa muri gehenomu muri Mungu, mbona nauliza mbona? Mana ndabaza ko mbona ulinipa watoto hawa wampaye abana ba ili nifanyeje nao, kugira ngo mbakoreshe kandi horiki nabo. Sina uwezo wa kuwakomboa na hukumu yako. Jewe nta bushobozi mfise bwo kubakiza urupfu canke umuriro. Wewe una uwezo wa kuwakomboa. Ariko wewe mana urafise ubushobozi bwo kubakiza. Naomba fulani umuokoe. Ndasavye nako umukize na umsaidie. Umufashe fulani, umsaidie naka umufashe, umuokoe, umukize, muondolee mauti mbovu, uzumukure ku rupfu rubi, muokoe na ajali zote, umukize isanganya ryose, muinue katika ajali za shetani apite, umukize imitego y'Umusatani, umukize ufahamu, umuha ubwenge. Na waombea watoto, ndabasengera abana bawe. Wewe waombee hata watoto. Mbega wewe kutagisengera n'abana bawe, wala huwapendi.
ntubakunda, kwa maana wewe mwenyewe umemkataa Kristo. kuko wewe ubwawe wanse Kristo. Anakuambia kuokoe, umekataa. Kristo yakubwiye ngo agukize uranka. Unasema mimi na dini yangu. Wavuga ati jenda afise dini ryanje. Toka. Kura hizo nkuru. Na dini yangu mimi. Jenda afise dini ryanje aha. Ndiyo sawa dini yako. Ego nivyo ora ni dini ryawe. Sihusiki na dini ya mtu. Jewe simpagariswe umutima ni dini y'umuntu. Lakini Bwana amenipa mamlaka juu ya roho ya mtu. Ariko Imana yampaye ubushobozi hejuru y'impwemu y'umuntu. Amenipa uwezo juu ya maisha yako. Imana yampaye ubushobozi hejuru y'ubugingo bwawe. Ili nikuonye habari ya hukumu. Kugira ngo ndakwibutse naguhanure kuvy'inkuru. Wewe mzazi ukibadilika, wewe waruvyaro rw'ikigihe urunganwe ntiwahinduka, watoto wako watabadilika. Abana bawe bazohinduka, watamfuata baba na mama, bazokurikira papa na mama canke abavyeyi babo. Ole wako uragowe usipobadilika, nutahinduka. Muamini Bwana Yesu, umwizere Yesu, mchukue Bwana Yesu, wakire Yesu, atakupigania, akugwanire. Hata kama alilete kwako jitu lina ukoma, naho yozana iwawe ikintu cyangwa ugwaye imibembe, hata likija likifanya namna hivi, naho wagwaye imibembe yoza kwisitako kwenye meli au kwenye bus, mu modoka canke mu bwato mugiriye hamwe, ukoma haukuingii, imibembe ntizogufata, ukimwi haukuingii, sida ntizogufata, hata kohoe kifua kikuu hakiingii, naho n'igituntu ntikizogufata, maana unalindwa na nguvu ya Yesu. Kuko uzigama kandi ukingirwa n'inkomezi za Yesu. Yesu ni nguvu kwako, Yesu ni inkomezi kuri wewe, lakini hakikisha unaye, ariko ni ngombwa ngube waramwakiriye, anaishi ndani yako, abe mu bugingo bwawe. Baba na mama zangu, ewe mashinga naye baba hakikisha Yesu unaye, ni ngombwa bimenyekane ko mufise Yesu mwenyewe. Yohana akasema mimi siye Kristo. Yohana rero aravuga ati jewe sindi Kristo. Ona mnaniuliza, ati ko mumbaza ibibazo, tunataka kujua. Nabo baravuga bati dushaka kumenya. Mbona unabatiza? Kubatiza none. Mbona maneno yako ni makali sana? Kwa majambo ya wala yakomeye cyane. Wewe sio Kristo? Wewe nuri Kristo? Au yule nabii tunayejua ndakuja? Change wewe nuri wamuvugishwa tuzi kwa zoza? Yohana saa hiyo, Yohana mulayo masaha, si kwamba amevaa suti kama yangu, si kuvuga ko yari yambaye ikoti nk'iyi yanje, alikuwa amevaa ngozi. Ariko Yohana yari yambaye rushato, yani ngozi ya mnyama, yari yambaye rushato rw'igikoko, imetengenezwa vizuri mpaka ikawa laini. Nuko go rushato rwari rwarahinguwe kweza aho ruba ugoroshe. Ngozi ingine akavaa kifuani, nuko rushato rumwe rwambara mu gikaraza, ngozi ingine akafunga kiunoni kama shuka, urundi rushato arufunga munda yiwe, aragenda hana shida na ndevu, kandi nta mutwaro yari afise ubwanwa, wala wembe haupiti kwenye ndevu, canke ngo yimoshe ubwanwa bwiwe canke umushatsi, ndevu pote hapa, aho se yari yuzuye ubwanwa. Akasema mimi si Kristo, aravuga ati jewe sindi Kristo, sina uwezo wa kufa msalabani, kandi nta bushobozi mfise bwo gupfa ku musaraba, sina ukombozi mikononi mwangu, ekaye nta gucungura mfise mu maboko yanje, nilicho nacho mdomoni mwangu ariko ico mfise mu kanwa kanje. Tengeneza njia zako, nimutegure inzira zanyu, unyoshe wokovu wako, nimugorore ivy'agakiza kanyu. Au unasema uongo umeokoka, na uvuga ibinyoma ariko ukavuga yuko wakijijwe, kumbe hujaokoka. Ega vyakabaye utarakizwa, bado hujaokoka, nurakizwa, kwa maana lile jaribu bado linakusonga, kuko ryageragezwa nawe urarizi riracakubabaza, riracakunesha. Katika miji mikuu ya nchi yetu, muri ibi bisagara bikuru bikuru by'igihugu cacu, utakuta mabinti, uzosanga bigeme, utasikitika mno, uzobabazwa cyane. Unaweza wasema hivi hawana wazazi hawa? Ushobora kuvuga uti mbega ababigeme ntibagira abavyeyi, wanacheza nusu mwili uchi, nukuvuga ko bagenda hafi bayubusa, wanatigisika tigisika, bagenda binyinganza, alafu wanakutazama namna, hanyuma bakakuraba n'amaso akomeye, alafu wanakuambia, hanyuma bakakubwira
wanakuonyesha maziwa yao, bakakwereka mabere yabo, wanakugeukia nyuma, bakaguhindukirira inyuma, wanaanza kucheza, bagatangura kuba nk'abatamba. Kama wewe ni mtu wa Mungu utalia. Nuko wewe rero umuntu w'Imana urorira. Kuna watoto wa namna hiyo, dufise abana bameze uko, lakini hujawaonya hata siku moja. Ariko wewe nturana bahanura n'umusi numwe, hawajasikia neno la baba amemkaribia, ntiwarumva ijambo rya papa wabo likomeye ryo kubahanura. Utakuta wametembea mabarabarani, uzobasanga bagenda mwibarabara, pale wanatafuta pesa, aho mwibarabara barondera amafaranga. Sasa wewe ukiwa mtu wa dunia, nuko nawe rero umuntu wo mwisi umunyabyaha, hata hapa tu Bujumbura, ngaha hafi gusa Bujumbura, hata hapa Gitega tu, canka hanyene Gitega nyene, utapiga pesa zikiwepo, uzotangura gukora mu mufuko n'amafaranga ariyo, utaanza zovuga uti biro binti atasimama, wa mwigema azocahindukira, atafanya namna hiyo, acagira gutya, kataanza akacatangura kugenda. Unataka nini? Wifuza iki? Unaenda watahuye? Ninakwenda kule. Ugiye hehe? Ninakwenda kule. Ngiye hariya. Unaweza kuja kwangu? Washobora kuzi wanje? Anakuonyesha vidole, akakwereka urutoke haruri faranga, huko kana kwenda, aho na akatagenda, huko kana kuonyesha tu, kagenda kwereka gusa. Basi kama unazo zimesha kwenda, nuko yari mu mufuko aba yagiye. Ndivyo unavyoishi mpaka leo. Uko nikubayeho gushika no munsi. Unapenda sana wanawake, ukunda cyane gose abagore, na hiyo ndio dhambi yako kubwa, kandi cyo nico cyacawe gikomeye. Hata kuoa umekataa, eka no kuba kugwawe byarakunaniye. Uko yetu kuna msemo wa kwamba wanawake wote hapa wanani, ari iwacu baravuga ngo abagore bose nabande, labda na hapa hivyo sijui, birashoboka ko na hano muri iki gihugu iyo mvugo nk'iyo iriho. Wanakataa kuoa kwa sababu pana wanawake wengi tu mabarabarani, abantu benshi bakanka kurongora ngo bubake izabo ngo kuko ngo abagore benshi mwibarabara. Dhambi yako inayokuangusha ni uzinzi. Icyaha cyagutaye hasi n'ubusambanyi. Uzinzi, ubusambanyi. Niangalie kwa uso wako, undabe na maso yawe. Nipe macho yako sasa, mpa maso yawe undabe ino, utajulikana peupe, uzoboneka wewe ubwawe ubone kugaragare. Iyo ndio dhambi yako, ico nico cyaha cawe. Umetubu wapi? Wagerageje kwihana byara, toka nje tamaa ya wanawake, usohotse vyifuzo by'abagore gusa, unaanza kuharibika hapo. Eka watangwe no kononekarira aho nyene. Dhambi yako kubwa ni kutamani wanawake. Icyaha cawe gikomeye no kwifuza abagore, ni kutamani wanawake, no kwifuza abashinga nta abagabo, nani wanaume, wifuza abagabo. Wengine hawana dhambi kama yako, abandi ntibafise icyaha nk'icyawe. Ni dhambi yako peke yako, ico cyaha ni gwawe ubwawe, hawajapewa dhambi yo wengine. Eka abandi ntibarahabwa icyaha nk'ico. Nasema pole, ndaguhaye pole. Una bahati mbaya, ufisi bakweribi. Una bahati mbaya, ufisi bakweribi. Umeumbwa na mwili huo wa tamaa. Eheraba wabumbanywe umubiri nk'uwo w'ivyifuzo. Wengine hawana mwili kama wako. Ntiwibaze ngo abandi bafise umubiri w'ivyifuzo nk'uwo wawe. Nguvu ya tamaa imekushika. Eka inkomezi z'ivyifuzo zarakuboshe, inakutafuna, iriko irakurya iguhekenya. Izo nkomezi ziraguhekenya z'ivyifuzo, na afya yako inadhoofika. Eka n'umubiri wawe nawo watanguye kononekara kubw'ivyo. Ninakupa pole, ndaguhaye pole. Nakupa pole, ndaguhaye pole. Nakupa pole, ndaguhaye pole. Una bahati mbaya, ufisi bakweribi. Nasema pole kwako. Mvuze nti pole wawe canke ihumuri wawe. Jina lako lilishafutwa mbinguni. Izina ryawe ryarafuswe mwijuru. Jina lako limeshafutwa mbinguni. Izina ryawe ryarafuswe mwijuru. Hata ukisimama kumshukuru Mungu, nao haguruka ngushima Imana, maombi yako hayasikilizwi. Amasengesho yawe ntacumvikana imbere y'Imana. Ukisimama kuimba sana, nao haguruka kuririmba cyane, sauti yako inatolewa nje miongoni mwa wanaoimba. Indirimbo canke ijwi ryawe rishigwa hanze inyuma y'abandi b'umugwi muririmbana. Sura yako inaonekana tu. Eka ishusho yawe niboneka gusa. Ni sura ya dhambi, ni ishusho y'ivyaha.
Una sura ya mbinguni. Wewe ntabwo ufise ishusho y'ijuru. Una sura ya mbinguni. Ntabwo ufise ishusho y'ijuru. Sura yako ni ya duniani. Ariko ishusho yawe ni yo mwisi. Sura yako ni ya Kikristo. Ishusho yawe ni y'Igikristo. Lakini huna sura ya kule juu. Ariko ntabwo ufise ishusho ya hariya hejuru mwijuru. Aliye wa mbinguni hana sura kama yako. Abo mwijuru canke abaja mwijuru ntibafise ishusho nk'iyawe. Kwa sababu sura yako inakuonyesha dhambi zako mwenyewe. Kuko ishusho yawe igaragaza ivyaha vyawe ubwawe. Utaweza kujificha kamwe. Ntushobora kwihisha na gatoya. Leo Yesu yupo anaomboleza bado. Yesu ariko uyu munsi aracakuririra. Leo Yesu anakulilia mpaka sasa. Yesu gushika umwanya aracakuborogera. Mwaka juzi nilikuwa pale Kalibale, Yerusalemu. Mu mwaka uheze nari hari igorogota Yerusalemu. Nilipoutazama mlima huo, maze kwitegereza uwo musozi w'igorogota, nikaenda chini, njanda manuka ndapfukama mpaka chini, ndashika hasi. Enye mlima wa Golgota, ndavuga newe musozi w'igorogota waheze, ukombozi umetokea. Aha ni hagakiza kabonekeye, uzima umemwagwa kwetu. Ubugingo bwaratanzwe kuri twebwe ku Golgota. Enye kile kilima kidogo, uwo musozi mutoya, wokovu umeletwa hapo. Ni hagakiza kazanywe. Kila mmoja kimbilie hapo. Umuntu wese yarakwiye kwirukiraho apate usalama wa maisha yake, kugira ngo ashobore kuronka umutekano w'ubuzima bwiwe. Kimbilia mulima Golgota, nuko wihutire kuba ku musozi Golgota. Utamkuta Kristo kwa sura yake. Uzosanga Yesu Kristo